Bakunzi bacu bakunzi b'urugamba info+ munkunde ndabaramutse ndabahe n'ikaze mwa kino kiganiro cacu cuno munsi igenekerezo rya 4 ukwezi n'ukwa 4 uno mwaka turimo w'ibihumbi 2025. Uno munsi ndabazani inkuru novuga yuko abantu benshi bariko barayihendwako cane kuko hari ibiziga by'abasirikare ba FARDC, ibiziga by'abasirikare b'abakongomani biri gutoragurwa hafi y'ikiyaga. Abantu benshi bakibaza yuko ari aba M23 babishe mu mirwano yoba yarabaye bakabicira nga hafi y'ikiyaga. Bisigura yuko M23 bavuga yuko yamaze gushika muri Uvira. Ano makuru turaje tuyabahe mu buryo busesanguye neza mushobore gutahura ibyinyegeje n'ukuri kubijanye nibi biziga biri gutorwa hafi y'ikiyaga. Tuvuye ngaho turaza kuyagana cyane ku kugwizwa kw'ingabo za wazalendo muri Uvira. Wazalendo ikomeje kugwiza ingabo zitari nke muri Uvira, ndetse target bo bafise no kwigarurira kino gisagara ca Bukavu mu gihe gito cyane. Biboneka yuko bakomeza gushiramo inguvu zitari nke. Mwaya makuru turaza kuyaga nibijanye n'ingene uwo mutekano wifashe muri rusangi ngaha mu gisagara ca Uvira. Hama ntangura ndabashimira cyane mwe mudukirana buri munsi, ndababwira yuko ku bantu bakeneye amafoto y'ivyo biziga byashoboye gutorwa hafi y'Itanganyika dushobora kubaha mu groupe WhatsApp. Ku batari mu groupe WhatsApp nabo barashobora kutwandikira kuri ino nimero iri kuri screen, hama tukabashira mu groupe. Rero murabizi rero simba ndumwe bandi kumwe n'umusesanguzi kugira ngo adufashe tubashe gutahura byinshi mu buryo bwimbitse. Ariko nituri kumwe muri studio yandungikiye ubutumwa, ntangura ndamuramuza cyane ndanabasaba ko mwobukurikira mukumva ivyinshi cyane kubijanye nibi biziga biri guto by'abasirikare ba FARDC biri gutorwa hafi y'ikiyaga. Murakoze cyane. Amahoro cyane bwana journaliste, nunkundire ndakuramutse. Turamaze iminsi tutabonana kabisa ngo dushobore gushikiriza abakunzi urubuga info+ ibiganiro turi kumwe, ariko ndizera ko mu masaha ari imbere tuzagura muri studio kugira ngo dushobore kubagezaho amakuru ariko aracicikana ku rubuga rw'intambara mu gihugu ca Kongo. Reka nce ndamutsa n'abadukurikiranye aho bari hose, nabo nyene nabasabe n'ikigongwe kuko benshi baguma batwandikira abatwidogera ngo tuguma ducishako amakuru yo mu Giswahili ngo tukibagira yuko hariho abatakizi, ariko kandi barakwiye kuza badutahura kuko n'abavuga Igiswahili mu Burundi barahari benshi cyane gose, kandi n'amakuru dushikiriza ntabwo akurikiranwa n'abarundi gusa, akwira isi yose. Mumbabare kandi nijwi ntabwo rimeze neza, ariko ndagerageza gukora ibishoboka ubutumwa ndabutange nkuko ntegezwa kubutanga. Bakunzi b'urubuga info+, mumaze iminsi muriko murabona amafoto y'ibiziga by'abasirikare ba Kongo aho bapfuye bapfiriye ku mazi. Benshi mukatubaza ati ko mutatubwiye aya makuru byagenze gute, cyangwa nta mwigeze mumenya ntibyifashe gute. N'amafoto ariko arazunguruka ku mbuga ngurukana bumenyi zitandukanye mu gihe hariko havugwa yuko igisagara ca Uvira acoba kimaze kwinjirwamwo n'aba M23 na RDF, ku buryo benshi baca bijanisha bavuga yuko abo babishwe n'aba M23 na RDF ngo mu migwano yoba yabahuje. Nshimye rero bwana journaliste n'abadukurikiranye kugira ico mvuze ku bwajya amafoto kugira ngo abantu badukurikirana bave mu rujijo, ndetse n'abatubajije ibyajya amafoto bashobore kubironkera umuco. Amafoto mu mazi imisi mubona n'amafoto y'aba RDF nako aba FARDC n'ukuri abaguye ku kiyaga Tanganyika, novuga mu migwano yabahuje hamwe n'aba wazalendo. Ni mu gihe murantunga, ni mu gihe hari haje ubwato, hama ubwo bwato aba FRDC nako
baca babuhurira ko n'abawazarendo rero kutumvikana hagati yabo, aho abawazarendo bavuga ko aribo bagomba kuraba ibyaje muri ubwo bwato, aba FARDC nabo ati ni twebwe turi ingabo z'igihugu nitwe tugomba kubiraba. Ni mu kindi gihe kandi nyene hari hamaze iminsi havugwa yuko M23 na RDF bariko binjiza ibigwanisho byabo mu gisagara ca Uvira ngo biciye mu nzira nyinshi zitandukanye, aho mbere hari n'abavuze yuko ngo hariho n'ibigwanisho biriko biraca mu nzira z'amazi. Rero niko rero guterana amajambo hamwe no kutumvikana abaciye baba bakozanya ko barasana. Abawazarendo rero bamerera nabi aba FARDC barabica. Ajya amafoto mwabonye na abawazarendo bishe bano ba FARDC, ntabwo M23 namba irahonyoza ikirenge mu gisagara ca Uvira nkuko abantu benshi bariko barabivuga. Shimye rero gutanga uyu muco ku bw'aya mafoto aguma azunguruka, aho bitangazamakuru bimwe n'ibindi bica biyitiza mu kubesha abadukurikirana yuko ajya amafoto yoba ari aba FARDC barashwe n'aba RDF canke M23 ngo mu gisagara ca Uvira. Usibye ko babarasiye aba bawazarendo barasiye bano ba FARDC muri Uvira ku kiyaga Tanganyika, ariko ntabwo ari aba M23 babarashe. Amakuru ariko aravugwa cyane muri Uvira, bwana journaliste n'abadukurikiranye, na makuru y'ukuntu ngo M23 yiteguye ikomeje kwisuganya kugira ngo igabe igitero gikomeye cyane hano mu gisagara ca Uvira, aho mbere bavuga yuko ngo benshi mu basirikare ba M23 na RDF bamaze kwipositiona mu gisagara ca Uvira, ngo bakaba bari mu mazu atandukanye y'abenegihugu, aho mbere bamwe bavuga yuko ngo bari mu mazu y'abanyarwanda bashikiye bimukiye mu gisagara ca Uvira kuva kera. Izi ni nkuru ziguma zivugwa cyane bwana journaliste n'abadukurikiranye, ariko kandi izi nkuru ntawo zihakana kuko mu makuru ariko arava mu bawazarendo nabo bavuga yuko bamaze gufata abanyarwanda benshi, ingabo za RDF nyinshi bazifatiye mu mazu ngo y'abanyamurenge basanzwe baba mu gisagara ca Uvira, ngo ndetse ngo n'abanyarwanda bahemukiye nkuko aya makuru nyine abivuga, ngo kandi ngo hariho n'abakongomani bemeye kujya amafaranga kugira ngo bashobore kubika zino ngabo za RDF hamwe na M23 hano mu gisagara ca Uvira. Amakuru nkuko abandi babivuga ngo bakomeje kabisa kubamerera nabi, ngo haramaze gufatwa batari bake, inyuma bamwe twavuga bafatigwa ikivunga n'ingabo za FDNB, ngo n'abawazarendo baramaze iminsi bariko barafata umwe mu mazu atandukanye. Ibi rero bona journaliste ni bimwe dukomeza gusemera tuvuga yuko abakongomani bagomba kubera amaso igihugu cabo, kuko nta kindi gihugu bazoramuka nako bazoronka nibaramuka bambuwe kino gihugu n'abariko barabagwanya. Amakuru n'abona journaliste mu gisagara ca Uvira ni menshi nkuko abantu baguma bayabaza kandi banayakwiragiza, ni menshi ntabwo twayavuga ngo tuyamare muri kano kanya, ariko ayandi no bamenyesha nuko hakomeje kuba ukutumvikana hagati ya M23 nako ya wazarendo na FARDC. Hariho ukwinubana nubwo ibitangazamakuru bimwe bica bigagamisha kwerekana yuko baguma bahigana buhongo oya, ariko hariho ukutumvikana hagati ya bano basirikare ba FARDC n'abawazarendo. Ikindi kintu ahubwo nobeshuza nuko bitangazamakuru byinshi byatangaje yuko ngo abarongozi b'igisagara ca Uvira ngo baramaze guhungira mu gihugu cy'u Burundi kubera gutinya ko ngo bafatwa mpiri n'aba RDF na M23. Ikindi kinyoma cambaye ubusa, muri Uvira haratekanye muri kano kanya, ibikorwa biriko birakogwa ukuri kwamye. Nibaza ko abafise abantu baba bari muri Uvira bo baganiriza abakumva bakanababwira ingene situation yaho yimereye, kuko turazi ko mu badukurikiranye benshi ari batoma.
ahubwo iyindi nkuru bwana journaliste ihari ni uko kuva ku munsi w'ejo hakomeje kwiyongera ingabo z'abawazarendo muri Uvira abariko barava mu mihingo itandukanye baje kuranforsa securite yaho. Mbere amakuru dufise akavuga yuko ngo basubiye kandi kuza kwiyegeraniza muri Uvira kugira ngo bikunde bagabe ibindi bitero bikomeye cyane muri za Nyangezi, basubire kwegera ku muvuduko munini igisagara ca Bukavu. Abawazarendo nk'uko benshi bariko murabibona ku mavideo atandukanye ariko araca ku ma social media cyangwa se ku mbuga ngurukana bumenyi zitandukanye, bariko baraza, bamwe baza mu bwato, abandi bakaza ku mamoto, abandi bakaza n'amaguru nk'uko benshi babibona. Nibaza ko bariko barava ibuzimu baja ibuntu, bariko baratahura akamaro ko kugwanira igihugu cabo. Reka rero nikebanure abadukurikiranye, nizera ko mu masaha ari imbere Imana ntiyabidufashamwo tuza kongera tuganire, tubabwire ingene ku mirongo y'urugamba byifashe hano mu gihugu kibanyi ca Kongo.